WhatsApp yaraje usanga umugabo atasha avuye ku kazi agasanga umugore kuri WhatsApp n'amayekutere mu matwi ebana nto kumuvugisha ntamuvugishije umugabo atashe yarushe Amahoro nshuti mukunzi wa Bujahit TV wowe ukurikirana ibikorwa vya Bujahit TV turakuramukije amahoro y'Imana abane nawe nkuko tuma tutangura reka tumaze tukengurikira Imana yo yamuri kumwe natwe imisi yose kuko turazi yuko kuba tukiriho niyo yabitumye hama rero dukengurira kandi namwe bwe bakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana imisi yose ko cyo kiganiro kwa the first mukiraba ukaba the first mugira comment ukaba the first no kugira share uno musi rero tukaba dufise umutumire kumbure adasanzwe murabizi yuko tutuma torondera abatumire batavyorosha hama uno musi rero novuga yuko tuza kuvugana ivyerekeye ingo uno musi ni kuri message kuri abo bose kumbure bubatse canke bagomba kubaka ico bokora canke ico bazokora kumbure ndashira kumuramutsa hama kabidondora amahoro mutaho mahoro yazane yego turashima ego ku bantu rero batarakumenya kumbure ushaka kwidondora nitwa Manirakiza Jean Pierre hanyuma no musi nkabanezero no kuba muri Bujahit FM hanyuma muri kano kanya nkuko mwamaze kubivuga igikorwa cuno munsi nibaza yuko tugiye kuganira ku kintu cane kijanye n'ingo kuko uno munsi biteye isoni canke biteye ubwoba umuntu ariko arabiraba bamwe mu bo turiko turabona ugwaruka rwinshi ruko ruratinya kuja mu ngo abazirimo nabo kuko ziriko zirasambuka rero no munsi nico kiganiro tugiye kugirana namwe muri kano kanya tugiye kumarana namwe murakoze ego murabizi yuko tugize imisi twaronderera abaririmbyi twaronderera abo mwofasha uno musi nayo tugiye kubaronderera umuntu kumbure yo bafasha mu vyerekeye mu rugo hama rero twamutumiye kugira tumubaze ku vyerekeye rero urugo gute abantu ko bagomba tubona umuntu yagize mariage no musi kazomva yaheze mezi abiri habaye divorce mbe ni giki kiba cabaye kumbure natubwire imvo ituma ivyo vyose biba kumbure akaca babwira n'ibintu mwokora kugira ngo ntibibe hama rero kumbure mutamara ushaka kuduga kwijambo Ego murakoze ngitangura cane iyo tutangura kuvuga cane ivy'urugo reka turabe turanze rubabe neza na neza aho urugo rwakomotse urugo si umugambi w'umuntu urugo si ivyumviro vy'umuntu ariko urugo umubano n'umugambi w'Imana kuko turabona mu ijambo ry'Imana mu itanguriro igice ca kabiri mu wa 18 harabivuga neza kuko Imana yaremye umuntu iri mu mugabo imushiranga wa Adamu ariko mu nyuma iravuga ati si vyiza yuko umuntu yokwibana ni vyiza yuko no muronderera umufasha kandi baberanye rero murumva yuko urugo sugo gufyinisha urugo rwavuye mu mugambi w'Imana iyo twinjiye mu rugo rero nugushitsa umugambi w'Imana ari naco gituma twari dukwiye kuvyitwararika cyane kugira ngo twubahirize twubahe umugambi w'Imana rero uno munsi umuntu ariko araraba ibintu vyagiye bitituka ibintu vyagiye vyononekara ugwaruka rutangura kwinjira mu busambanyi hakiri kare rutangura kumenya ivy'urugo hakiri kare bigatuma niyo bamaze kuja mu ngo baramaze kubititura canke baramaze kubifata minenegwe nuko bitari ni naco gituma no munsi arico tugomvye guhera ko tubamenyesha yuko vy'ukuri ico kintu ari kintu cyo kwitwareka kandi cyo kubaha ico nohera ko cane nuko nohera kugwaruka cane muri kano kanya ndarusaba yuko vy'ukuri botangura kumenya mbega ni kubera iki ngiye kubaka ni kubera iki noshaka ko twubakana mbega ni gute noshima uwo twubakana abameza gute nzomuronka ameze gute kuko ijambo ry'Imana riratwereka yuko Adam amaze kubona uwo babana yavuze ati ndonsakara ko mu mara yanje akagufa ko mu magufa yanje uwo mubana rero nuwuza kuzuza umunezero wawe kuzuza umugambi w'Imana nico gituma atari wo gufyinisha novuga sinzi ko nocisha amakuru gatwenza ariko hari ikintu cyo kwihanganira ni ikintu kijanye na fiançailles ico kintu novuga ntihagire umuntu akihanganira fiançailles ubonye ikosa muri fiançailles hagarika hakiri kare ntiwinjiremo hakiri kare niyo wamaze kubona ingorane ariko kuko umaze gushika mu rugo rukamuzana ugasambura nkuko tubona ingo nyinshi ziko zirasambuka uba witeye ivyago kandi uba witeye ingorane nico gituma novuga nti gwaruka mu nyumva misore name nkumi aho muri ko muranyumviriza
ushobora kuba ufise uwo mukundana no munsi nimuvugane nimuganire ndazi ko muhishanya kuko ikiriko kiratuma ingo nyinshi zisambuka nuko bahishanya amayeri yabo amangitengete yabo nkuko twobivuga sinzi ko novuga amangitengete ariko n'amangitengete kuko no munsi aza kwereka ko yera yambaye neza bahendana ariko hirya yarenga hirya agakora amarorego novuga nti gwaruka no bahanura muvugana ukuri mubwizanye ukuri no munsi tubona ugwaruka gwinshi rukurikira ubutunzi benshi ntibaja kubaka ariko bakurikira ubutunzi ntibasurukundo nkuko Imana yarusaba ariko kenshi bariko barondera ubutunzi bironderera amaronko umukobwa arondera umuhungu afise amafaranga umuhungu akarondera umukobwa nawe nyene wabo batunze base batunze canke yagize amashuri menshi ariko ivyo sivyo vyubaka hubaka umutima hubaka urukundo kubaka uwo mugambi Imana yahuje iyo mukoze neza nico gituma navuga nti umaze gushika mu rugo ntubugisambura ariko kiri muri fiançaye sinobihamya cyane sinobahimiriza cyane ngo muze murabenga abakobwa babandi canke abahungu babandi ariko ni wabubona utamushimye hagarika imigambi hakirikare n'uwo mukobwa canke n'uwo muhungu mugomba kubana kuko ejo mukaja mu rugo bizobatera ingorane bizotuma musambura kandi muzoba mugize ingorane mu miryango mu gihugu no kumana cyane hoho nibindi kuko umuntu asambuye Bibiliya iratwereka neza ngo wahukanye ntakongere gusubira kuja kubaka n'undi mugabo canke n'undi mugore kuko ni icaha gihanwa kandi by'ukuri rero nk'imisore n'inkumi novuga nti aho hantu muhabere maso birateye ubwoba nocisha maka kantu ariko sinza kukadondora neza uzoshaka yotubaza canke yoturondera tukamufasha kuko dusanzwe twarageraje kugira ivyigwa bimwe ivy'imibano twarabigize mu gihugu n'inyuma y'igihugu twoshobora kubafasha mu buryo bumwe canke no mu bundi n'abavanye kuko kuvana turashobora kuraba imvo mwatumye muvana kuko harimo ubujambo harimo abantu ntuvuga bagomba kubaka mugabo bagifise ivyumviro vy'abana nico gituma twovuga tuti abagomba kubaka bo turaba tukabafasha bakatubaza none ko twavanye nawe kandi harabasubira kwidoga mu nyuma ngo yungu naco twapfuye kandi mwamaze guhebana sasa biraboneka neza yuko uwo muntu yabigiye mwatabishaka canke atabizi kubera ubwana cyo gituma twavuga tuti abamaze kubijamwo biriko birabagora bo turaba tukabafasha ni gute no kwifata imbere yo dukundana ni gute twobana muri urugendo rwa fiançaye nibihe vyiyumviro no shira imbere niyihe mbono norabaho kugira ngo nshime ngo tubana kugira ngo tuzogira urugo rwiza ruraranezereye Ego ni nkaho nyene je ndafise ikibazo aho nyene mbe ni gute abantu bari muri fiançaye bo kwitegura kugira ngo bazobagire urugo rwiza kwitegura kugira ngo bazobagire urugo rwiza reka tuvuge mwaya majambo igihambaye nukuro nko mubakana hama mwubakanye nawe mbega umutima wiwe umeze gute umutima nawe n'Imana niwuze mugabe wowe icuraba raba ingeso raba aho yabaye raba ukuntu abayeho raba imico yiwe kuko ijya mico nyene mwihanganiranira umenga ugomba kuderibera nivyo biheza bikaza gusambura urugo ejo canke hirya yejo hari binko ivyo mwita ama avance abana bariko baragenda babonana ngo yango ntaco tuzobana bijya no vyita ko ari byo biriko birasambura ingo nyinshi abana benshi bagenda uko gasanga umuhungu yagiye ahura n'abakobwa benshi umukobwa nawe yagiye ahura n'abahungu benshi rero muri fiançaye ico no babwira canke ico ngiye kuhanura urwaruka ruko raja muri fiançaye si vyiza kuko nico kiriko kirasambura ingo nyinshi umukobwa yabonanye n'abahungu benshi biragoye kwaja kubaka urugo umuhungu yabonanye n'abakobwa benshi biragoye kwaja kubaka urugo kuko ntazobana n'umugore umwe ngo bishoboke ni nkaho nyene uvuze ati umukobwa nova yahuye n'abahungu benshi biragoye ko yokubaka urugo mbe ni gute canke byo mworohera kugira ngo agubake mbo ico mworohera ni kimwe ntagiye gurandira ko cyane ariko icyo mworohera nuko agarukana agatima mpembero agasubira kisuzuma kiga yakavuga ati inzira natanguye ndimwo siyo ubu nshaka ko tubana byukuri
hanyuma agaheba zanzira yahora agenderamwo hama akagaruka ku Mana nanone ijambo ry'Imana niryo rifasha kuko abavyeyi ndazi ko bahanura abagenzi ndazi ko bahanura ariko ivyo impanuro kenshi ziherera ngaho ariko ijambo ry'Imana niryo rifasha. Eko ijambo ry'Imana niryo rifasha kandi murabizi ko ari ryo rikuru niryo twanguze imbere ya byose murabizi yuko utari kumwe n'Imana ntushobora gutsinda kandi utari kumwe n'Imana ntushobora kugira ibintu vyiza hama rero nkuko tubizi rero ni gute rero uwo musore nawe nyene yo kwigenza neza canke ni giki umusore yokora muri fiançailles kugira ngo azogire urugo rwiza. Mbo ico nohera ko ni ikintu gihambaye cyane n'umusi kiriko kirica abasore benshi cyane amaronko. Abahungu bariko bararondera amaronko shaka umukobwa iwabo batunze nshaka umukobwa afise amafaranga sinzi ko bifatiye ku bukene turimo ariko ntimuje mwirukana amafaranga kuko abantu bahera mu busa hama bakabana neza kandi ibintu bakabironka batanguriye mu busa kuko ivyo umukobwa afise canke ivyabi wabo bafise canke ivyo umuhungu afise sivyo bizokubaka ariko urukundo muzogiranira mugahera mu busa mukarondera nigo ruzotuma urugo rwanyu rushobora kugenda neza maze ibintu byose bikagenda neza. Ego umukobwa nawe bice bigenda gute? Umukobwa nawe nyene ntiwiruke kuraba ngo umuhungu afise imodoka yubatse inzikiriri canke sinzi aho amakaritiye agezweho za Gasekebuye n'ahandi ariko laba umuhungu afise umutima nk'uw'Imana ishaka laba umuhungu ateguye w'ingeso nziza naho yo bakenye ejo muzotunga ibintu bitangwa n'Imana. Benga hajya muri mu rugendo rwa fiançailles mwegereje tuvuge nk'ubugeni mbwira ubugeni ni gute umukobwa yomenya ko yuko uwo bari kumwe ko bazokubakana niye mico kumbure ivyo yo kwisunga akavuga ati kabisa uyu muntu turi kumwe ndabona umenga uyunye kabisa tuzotwarana. Mbo ico umuntu yoraba nyamukuru cyane n'urukundo mbega mufitaniye urukundo rwahe mbega afise amayera yahe kuko harimwe amayeri menshi uno munsi harimwe amayeri menshi ariko nohanura nti gabanya amayeri kuko amayeri ntazogushikana ni wagira amayeri wa muhungu canke wa musore we ejo ntazogushikana urugo ruzozambuka. Yego baravuga yuko ngo uciye imyaka myinshi mugize muri relation muri novuga mu kumugendana muri fiançailles umwanya munini muri fiançailles biratuma urugo mugubaka neza ugasanga murazinanye cyane ivyo onye hari ikintu ubizi ko gamutara muratwengeje cyane kuko ivyo ni ibintu no munsi biriko bizana ubusambanye bwinshi kuko no munsi bariko batangura fiançailles mbeme ugiye muri primaire siziye musanga ngo mfise sheri ngo nuwo twakundanye kuva muri primaire oro bakundanye bagendera mu bintu atari navyo ariko fiançailles si imyaka myinshi fiançailles n'umutima ni guhuza ni connection y'imitima ni guhuza umutima nico kintu cyonyene gihambaye naho mwomenyana dande somene canke ukwezi urugo ruragenda neza igihambaye mbega wa musore ufise umutima yuhe wa mukobwa ufise umutima yuhe kuko ntuhavuga ngo nshaka fiançailles ndende no fiançailles ndende sizotuma wubaka ikizotuma wubaka ni numutima ufise mbega ngiye mu rugo gukora iki kuko abantu ntibazi bagiye gukora navuze ngitangura ukubaka menya yuko ugiye kuzuza umunezero wa mugenzawe kuzuza umunezero wa mugenzawe akakanno kavuga ko gatoya kuzuza umunezero wa mugenzawe si mu gitanda si mu gitanda numukuzuzanya mu buzima bwanyu bwose mu bikorwa byanyu byose apana mu gitanda ni science ya nyuma nayo nyene ishobora kugenda nabi gihe mutuzujanye mu bundi buzima bwa misi yose kuko no munsi ivyo turiko turabona abantu barabana mu cumba mugabo hanze vyarasambutse kuko ubuzima bwabo hanze umuhungu akora ivyiwe yo canke umugabo reka tuvuga umugabo d'ailleurs umugabo akora ivyiwe yo ayinyegeje umugore agakora ivyiwe yinyegeje hama bagahura nk'udukoko muri salo hama bakaja mu cumba bakaryama tukabona baravyaye ariko mu cumba siho kuza kuzuzanya kuzuzanya mu rugendo rwacu rwose. Yego ndafise ikibazo nuko ryari narigeze kuja kuraba umukobwa nuvuga twiganye muri humanité arahamagara abagenzi biyo tugende tumurabe nyene turagenda aramaze kumara ukwezi kumwe agize mariage na dote vyase yarabikoze dushitse atubonye gusa acararira tumubajije atubwa ati ni murindire mpeze kurira ariko uko twabiravye twabonye umenga si umunezero watumye arira kumbere nibibazo none nk'ivyo onye uvuga ko vyo bavyaravuye kukiga mutaha. Ego murakoze cyane ico bivako cyane mu migani y'ikirundi nibaza ko turabarundi ka dukoresha umugani w'ikirundi mu migani y'ikirundi baravuga ngo utagira inasenga arisenga vyasigura iki vyasigura yuko umwana imbere yuko aja kubaka w'umukobwa yaca kwa inasenga akabanza akamuhanura akabanza akamugira ku muriri urugo agiye kubaka uko rumeze umusore nawe akavugana na base wabo n'abandi bakamugisha inama ariko no munsi siko biri uwo mugani wahavuye ubaho nta basenge tukigira nta nabadata bacu tukigira tuvuka menga ibintu turabizi kuko imico yagiye itituka tuvuka abana biruka mu busambanyi no mu bindi nta uja guhanuza
naho bofashije cyane mu mashengero basigaye bababwira ngo ibintu murabizi ico bita kubategura mu mubano c'est-à-dire que ivyo bintu no munsi biragoye cyane nico gituma kenshi bagira ingorane uwo mwana mwahuye akarira birababaje cyane birababaje kandi biteye agahinda kubera ingo nyinshi nuko zimeze abantu baja mu byo batazi nico gituma twako turavuga tuti nuwo vyashikiye yo dusanga akatubaza turiteguye kubafasha gufasha abo vyamaze kugora bamaze kuvyinjiramo kuko baramaze kwinjira mu ruzi umaze kwinjira mu kiyaga catangura kwiga koga nta kundi kuko nta kindi cyo musova rero bakeneye impanuro bakeneye kwiga hanyuma batarabijamwe bobo byo bavyiza yuko bofashwa cyane gusumba ego nk'umugenzi wiwe akaba n'umugenzi wiwanje tuko tuvayo nyene cyo turamukuganira avuga ati il paraît yuko vyo byaravuye yuko umukobwa atiteguye n'umufiancé wiwe umukobwa atiteguye n'umumari wiwe en fait ntibafashe umwanya kuja muri fiançailles uhagije nawe akaba batubwiye yuko ngo fiançailles ndende mwikwega ibindi none mutama none nk'ivyonyico vyumva gute ego nico gituma navuze nti umwana ategeza gutegurwa kare imbere yuko aja kubaka ntategurana n'uwo bubakana kuko uwo bubakana nawe nta vyatsi erega iyo niyo ngorane turiko turagira baragenda ngo bari muri fiançailles ngo bariko baraganira ivy'urugo nta nivyo bazi bakeneye abandi bantu babakurambere babafasha kuko urugo bagiye kubaka harimwe ababitangiye imbere bazi ivy'urugo nibarondere abakuze babafashe aho kurondera kuko mushobora guhura mwese muri 18 20 uno musumbu abantu usanga bariko baraja kubaka n'abakuze ariko bose usanga atana kintu na kimwe bazi rero mu kuja gufashanya ivyo tubona muri fiançailles no kubeshanya sheri ishushu nta bindi muhuye mu ibarabara nta kindi muvuga mbega bimeze gute mbega ukora he mbe tuzobahe gute ibihambaye si ivy'injya no kunwa ivyo ni ibintu bisanzwe injya muzozironka ariko nimumenye ni murondera babafasha muri pratique indani mu rugo ni gute abantu babana ni gute ubuzima ni gute abantu bobana yego kumbure ndafise ibibazo byinshi ndabubaza ariko ndashaka kumubaza nka bikeyi kuvyerekeye urugo mu bituma kenshi ingo zisambuka nigihe mbo na gitanguye ko nuko abantu bataba bateguwe umukobwa ntaronka kwitegura canke ngo bamutegura umuhungu ntaronka bamutegura niyo ngorane tuko turagira kandi iyo ngorane murabona yuko irikira vyara ingorane zindi zigeretseko kenshi tubona amarira ari mu rugo ngo umugabo n'umugore bashwanye ariko ivyo vy'amarira yo mu rugo nyene gituma ndiko ndavuga ko ari ikintu nkama canke twofata minenegwe abatarabijamwe batofata minenegwe n'abamaze kuvyinjiramo batofata minenegwe ngira murabona gisagara ca Bujumbura ukuntu cuzuyemwe abana bo mwibarabara murabona ukuntu ingeso z'abana ziko ziratituka ingeso zihera abana batangura kononekarira muri gwa rugo rutategurwa hakiri kare kugira ngo abavyeyi bamenye neza umuco w'urugo kumeze n'ukuntu bateza kurera abana babo bigatuma abana baja mwibarabara ibintu byose vyononekara bigatuma n'abana bariko barakura bakurira ahantu abavyeyi batigeze bategurwa ibintu byose umenga ni nta kintu na kimwe bazi niyo ngorane tuko turagira mu gihugu abana mwibarabara ni mico y'ikirundi gende tituka kuko urugo ruriko rurononekara cyane rero ntiturabe mu nzu gusa ariko turabe n'ingaruka z'urugo ziko zirononekara kandi no nacishamo ndiko ndavuga nti abavyeyi bakuze nabandi babishoboye ntibafata iminenegwe ikintu kijanye n'umubano ikintu kijanye n'umubano ni ikintu gikomeye cyane ndibuka ko kwishuri tuko turiga baratwigisha ikintu c'umuryango kandi batwigisha n'ikintu cyo guharira no gusubiza hamwe no babwira nti ikintu kiko gatuma ingo nyinshi zisambuka abantu ntibahariranira habaga kosa gatoya umugabo akakabika ngaha sinzi nuwo twariko turaganira ejo bundi ambwira ati umugabo wanje tugize agakosa ca yandika ahantu nagira kandi gakosa gaca azana muri agenda akaza kunyereka ngo urasubiriye kandi n'abagore benshi nabo nyene nuko umugabo aragize agakosa yandika ahantu akaza kukamubwira hanyuma bigatuma umugabo atinya gutaha kubera umugore atasha mwagiriza amakosa umugore agatinya kuvugisha umugabo kuko niya muvugisha mwagiriza amakosa ntibahariranira ijambo ry'Imana naryo ridutegeka guharira ijambo ry'Imana ratubwira ngo nitwaharira bagenzi bacu na data wo mu ijuru azoduharira ico nigisabisho nibaza ko no muri katolika bakoresha amashengero yose bakoresha kuko baravuga ngo data wo mu ijuru duharira ibyaha byacu duhebera imyenda yacu nkuko natwe tuyiharira abatugiriye nabi none murumva hari ingorane umva twe tugomba guharirwa n'Imana kandi ntahariye umudamu wanje ntahariye umufiance wanje ntahariye uwo twubakanye canke uwo tugiye kubakana ushobora kumubona kwa gakosa n'umuntu si umumarayika ifoko n'abantu bamenya ko umuntu bagiye kubana atari umumarayika ejo azokora ikosa naho ejo azorikora yego tumenye guharira duharire abo tubana duharire abo turiko turagiranira fiançailles
hanyuma kugira ngo urugo rushobore kubakwa mu buryo bwiza kandi neza cyane. Murakoze. Bihajyanye mu rugo gwiza umugore yo kwigenza gute cyangwa umugabo yo kwigenza gute? Aha, reka tuvuge urugo gwiza rero. Ico ni ikintu ciza. Mu rugo gwiza mbega umugore yo kwigenza gute? Hari inyifato yo mvuga. Hari inyifato ukuntu ateza gufata umugabo. Mbega umwakira gute? Uno munsi ingorane tuko turagira ama WhatsApp yaraje, usanga umugabo atasha avuye ku kazi agasanga umugore kuri WhatsApp n'ama ekutere mu matwi, ebana no kumuvugisha ntamuvugishije, umugabo atashe yarusha ntashobora no kumwakira. Iyo ni ngorane nini cyane. Sinzi ko ari terambere. N'umugabo ugabasanga muri salo bicaye umenga na mapoto ari muri salo, nta numwe ariko aravugisha n'uwundi, umwe ari muri ekutere uwundi muri ekutere bariko biyumviriza ibiyo canke bakoganira n'abandi, nta numwe ariko araganira na mugenzi we. Rero iyo ni ngorane nini cyane cyuko turabona iri kiratuma ingo zisambuka. Rero novuga nti badamu ndabahanura nti nimukurikirane neza abagabo banyu, mubakire mubakire neza, mubakirana igishika n'abatasha rusha umubwira uti mbega uno munsi woko gutuzi dushushi ubanguke cyane, siga telefone, siga umwana, kuko n'umwana naho yo bari mutoye musige muri saro, banzo je koza umugabo wawe umufashe yoge umugirire neza, hanyuma naho yari kuja mu kabari ntazogenda uwo munsi azoshaguma ngaho, ntazogorobeza mu kabari kandi umuhereza igishika nk'ico. Ingorane cyuko turabona nuko nico gituma navuze mbega tuja kubaka kubera iki. Uno munsi umenga abantu baja kubaka barondera abana, umugore amaze kuronka umwana aca yitwararika umwana gusumba umugabo. Niyo azanye agasuguta agahereza umwana, reka n'umugabo arakeneye agasuguta, kandi umenye yuko n'umugore wawe nawe nyene akeneye agasuguta canke imbombo. Uzanye imbombo niwe ufise abana babiri, shirako niya gatatu ya madamu mubwira uti sheri nani ndakuzaniye akabombo, abone yuko twatuntu twose mwagera muri fiançailles tutaheze ari uko muronsa abana. Kuko ico novuga ni kimwe abantu bubakanye bakwiye kumenya ni iki gikurikira. Abana mwatanguye mubanye muri abantu babiri, abana baza mu nyuma kandi batangwa n'Imana, kandi abo bana nyene mwaronse ejo bazokura babasige mu nzu, muzosigara muri babiri nyene. Sinzi ko nzoba mufise umukozi canke bazobarungikira umwuzukuru, ariko abana mwavyaye bazosohoka kandi musogarane muri babiri. Rero itwararika umugabo wawe n'uw'Imana yaguhaye ubuzima bwawe bwose, itwararika umugore wawe n'uw'Imana yaguhaye ubuzima bwawe bwose. Abana ni sawa bitwararike mu bahindero, mugabo itwararika umugore wawe n'umugabo wawe bizokubera vyiza. Akirana abagabo reke kugorobeza mu bubare, abagabo bareke kuja, kuko no musi usanga umugabo ahuye n'umugore wundi ibana amugumbira, mugabo yahura n'umugore we bari mu ibarabara, umwe akagenda bari ampara, rero umenga nta nuvuga n'uyundi, ubasanze bari mu muduga umenga uno munsi sinzi wavuze ati ni wabona umugabo mu muduga ariko araganiriza umugore, uzoca umenya ko uwo mugore atari uwiwe. Munumva birateye isoni. Ariko uri kumwe n'undi mugore, abantu usanga batwenza agatwenga ari hatari. Twengera umugore wawe, nibige kwinezereza mu rugo, banezeranywe n'Imana bahaye. Je gituma navuze kuzuza umunezero wa mugenzi wawe Imana yaguhaye, kuko uriya mugore wundi akaguca kuzuza umunezero si wawe, Yesu wawe kwera canke wa mugore si wawe. Uriya mugabo uza nezereza umugabo wawe, ego vyofasha gusumba. Ego tuve mu rugo gwiza. Mbe hajyanye rero ibishitse urugo nago rugasambuka akaja muri divorce, umugabo we kwitwara gute akorondera umugore kugira basubirane, cyangwa umugore we kwitwara gute kugira ngo arondere umugabo wiwe kugira basubirane? Mbo ico ndaza ukivuga ko ariko si cyane, nico gituma navuze nti sinobivugira ngaha kuko azi mu ishuri, ariko novuga nti uzoshaka yo turondera tukamufasha, kuko ico cigwa twarakigize cigwa cyo gusubiza hamwe. Divorce irevre no munsi mu mareta barabafasha iyo vyanse, ariko jewe nk'umukozi w'Imana sinovuga ngo nofasha divorce. No, Bibiliya ntivyemera na gato. Novuga nti abo bantu nibaze tubafashe, kuko kenshi ibintu bituma bagira divorce ni kwa kudaharira no kudahariranira kiriko kirabona umunsi mu Burundi bwacu, mu gihugu. Sinzi ko ari ingorane z'intambara twagiye ducamwe, ibibazo twagiye ducamwe, abantu ntibagiharira ntibagisabana imbabazi, ariko no bavuga nti barazoturaba hama tubafashe. Uwo vyoba bigoye uno munsi ari mu bibazo, yo bari kwaraca mu ngorane nyinshi, turiteguye kubafasha. Ego kumbure twaheze byinshi, ariko sinabasozera ikiganiro cyacu. Kumbure ni nk'impanuro kumbure twomusaba yo terera kuri abo bose bagomba kubaka ugwabo, cyangwa bose bari mu rugo bazi ko bafise ingorane, ni giki bokora? Ego reka dusome no murongo mu kurangiza, haravuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu
nk'abazi ibibereye kuko ariko kuko ari imbombovu zidahwanije namwe inkomezi kandi mubahe icubahiro nk'uko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo n'ugusenga kwanyu ntikugire akarohe ibisigaye mwese muhuze umutima mubabarane mukundane nk'abavukana mugiriranira imbabazi mwicishije bugufi mu mutima rero nico norangiriza ko mvuga nti nibace bugufi wa mudamu ca bugufi wa mugabo ca bugufi wa musore ca bugufi ubanza urabe uwo mugiye kubana banza wibaze banza wiyumviye mbengiye kubaka kubera iki ico ni kibazo umuntu abasore bogenda bari ni gukingiye kubaka ntuje kubaka kubera urondera abana ugiye kubaka kuko ugiye kurondera akagufa ko mu magufa yawe kazoza kuzuza umunezero wa ubuzima bwawe bwose so kuja kunezererwa mu gitanda numunezero w'ubuzima bwanyu bwose inyuma y'igitanda no mu gitanda ariko numunezero w'ubuzima bwanyu bwose ntiwuhava bibaza ngo kuko hari abantu bashaka kunezerwa sinzi ko twobivuga akanya gato kisase kugira ngo baje kunezerwa mu gitanda handi baje muri stress no novuga nti rondera uwo muzobana ubuzima bwanyu bwose mwuzuzanye umunezero wanyu wuzure n'ikimana ikirasaba no munsi muhezagirwe cyane murakoze byajyanye abantu bari muri fiancé bakwiye kuja mu gitanda kirazira novuga nti nibara ahubwo ibara ryaraguye n'umunsi usanga umukobwa ngo agiye muri mariage afise indavra no none iyo mariage ugiyemo ega warubatse benshi batinya ngo ntava asanga ngo agiye gutwara umugore ngo w'ingumba ngo kenshi bashosanga babigize kujya ariko arapima nico gituma navuze nti mbega umuntu yubaka kubera iki ntugiye kubaka kubera urondera umwana ugiye kubaka kuko urondera uzonezereza ubuzima bwawe bwose umwana atangwa n'Imana umwana natangwa si ivyumviro vyacu si inkomezi zacu umwana atangwa n'Imana ico ciyumvira abantu bakwiye kugifuta mu mutwe utwara ingumba ni Imana yaguteguriye kandi uzocu ufuka mushima Imana uti Imana wakoze kumpa ingumba akabariyo tubana urashimira Imana kuko siwe yigize ingumba canke nawe wa mugabo se wabaye ingumba kubishaka ariko ni Imana yategekanije ubuzima bwacu kandi bwose nje gitumishiraho abarebare abagufi banini nabonze ariko ivyo vyose ni ishugwe ry'Imana Imana yashize ngaho kugira ngo abantu bamenye ukwigenga kw'Imana ego uwo turondera rero uwo turondera kuri 79 350 3 298 niyo WhatsApp wacu woshaka yo twomufasha murakoze cyane ego twavuze vyinshi kumureka dusozere abamukeneye nabo muzumva muzomurondera haba mwivuganire kuvyerekeye urugo muruvisi urugo gwize kuno barukora fiancé nziza kuno bayikora hanyuma nizere ko igarako cyagenze neza kandi nifuza yuko misi yose mu kugara ikiganiro zorukira abacose kumbure hari byinshi byo gufasha biba biri mu mpera cyangwa biri hagati ni ngombwa ukirabe cyose kandi ndakwifurije yuko misi yose wo kwamana imihezagiro y'Imana yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'abakibazana bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor inkuru zitandukanye murazizi abagwaye abakeneye kubaka n'ababiririmbyi murabiziko tubarondera abakozi b'Imana bose turabarondera hamare twifuriza amahoro y'Imana n'umwaka mwiza wa 2020 yuko ubabera uwimigisha tuzosubira inshallah Imana bikunze on the mic will be and camera Scott ciao.